Imana ihabwe icyubahiro. Ndakengurukiye Imana iranteye iteka kuba hano kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Umukozi w'Imana yatugaburiye amajambo y'Imana. Imana imugirire neza cyane. Hanyuma rero kano kanya kugira ngo nze kugira icyo mvuze, reka twisunge ijambo ry'Imana raba hariya muri Yeremiya 33. Mirongo itatu na gatatu, reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero. Rituhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza. Uhoraho niryo zina ryiwe, uku niko agize. Aho kuri gatatu rero cyane cyane niho nashaka. Ati mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Imana ihabwe icyubahiro. Ati mpamagara. Nagomba kubabwira yuko icyo gihe Yeremiya yari umukozi w'Imana kandi yakoze ibintu bikomeye, ariko bagiye baraca mu ntambara, bagiye barahura n'ingorane, baragiye mu mabohero. Na hano iri jambo ry'Imana murumva yuko yaraboshwe amerewe nabi, ariko Imana iramusanga. Ati mpamagara nanje ndakwitabe, ndakwereka ivyikinze n'ibihambaye n'ivyo utari bwamenye. Imana ihabwe icyubahiro. Murumva ko Imana yari kiramuremesha hano hantu yaragorewe. Nagomba nawe ndakubwira uyu munsi, ushobora kuba ufise ikibazo, kandi mwese muri n'ibibazo, uretse gusa ko bitandukanye, ariko mwese murafise ibibazo. None igikuraho ikibazo cy'umuntu ni ikihe? No gusenga. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cyawe kugira ngo kihave, Imana igikure cya bugufi imbere y'Imana. Imana izokumva. Urumva ko yabwiye Yeremiya ngo mpamagara nanje ndakwitaba, ndakwereke ivyikinze n'ivyo utari bwabone, n'ivyo utaruzi byose ndabikwereka. Je imbere y'Imana usenge. Uri n'ikibazo. Mwese muri n'ibibazo uretse gusa ko bitandukanye. Menya gusenga, menya ingene muhamagara Imana yacu yo mu ijuru. Rero nagomba kubabwira mu buryo bwiza umuntu ashobora gusenga. Fata akanya ugende wihererane n'Imana. Ufata umwanya ugenda ahantu wihererane n'Imana, uhamagara Imana, uyereke ibyawe byose, kandi Imana irakumva kandi iragukorera igitangaza. Yesu nashimwe. Mu buryo bwo gusenga hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha mu gusenga. Hariho no kwisonzesha. Iyo ugomba kumenya Imana, iyo ugomba gusenga neza kugira ngo Imana ikumve n'ingoga na n'ingoga, ni wisonzesha igenda uja ahantu wihererane n'Imana, ufata umwanya wo kwisonzesha. Kwisonzesha murazi hano twarigeze kumara iminsi 3 twibereye imbere y'Imana tutarya atakintu tunywa, turiko turisengera Imana. Kandi n'ubu ndazi ko mu bihe biri imbere atari kera uyo mwanya tuzongera gusubira kuwutora. Yesu nashimwe. Ariko icyo nagomba ndakubarire rero, wewe fata umwanya wihererane n'Imana, fata akanya ko kwisonzesha, kuko umwanya wari wo wose Imana iragukunda, irakwemera. Ari amasaha 12, ari amasaha 28, hari iminsi 2, icyo wumva kigushobokera n'icyo ukora. Yesu nashimwe. Kuko umwanya wose uza kubwira Imana, Imana irakwakira, irakumva, mugaba gusa ushitse ibyo wasezeranye. Imana irakunda ko dusezerana hanyuma tugashitsa amasezerano. Yesu nashimwe. Mugende rero muje ahantu musenge. Ico kibazo ufise ucereka Imana kandi Imana irakumva. Nagomba kubabwira, jewe ahangana uko ndakuze, mfise imyaka myinshi. Ndafise uyu mwaka dutanguye ubu ndakwije imyaka 70. Kandi muri mwebwe hari abatari bwavuke. Mbere n'abafise imyaka nk'iyo mfise ndiba nibaza ko ari bake ngaha.
ariko raba ndacariho kandi ntuhavugira ngo ndagira kuva muri iyi si ntibikunda. Igihe kimwe nari ahantu ngwaye numva mbabaye, hanyuma ndabwira Imana none gamana ko numva mbabaye urantunganya, ariko iyi si ndeke kuyimererwa ko nabi. Imana irambwira ngo ntahuja bugupfa si wewe, ngo abugupfa barahari, ngo wewe uracafise umwanya wo kunkorera. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma nuno munsi naho ndababwiye ko mfise imyaka ingana gutyo, igihe canje kiracyariho cyo kuyikorera, sindagera kuva mu mubiri. Ndiko ndakubwira nawe rero, genda usenge Imana, Imana ikongera iminsi yo kubaho. Muyikorere irabongera iminsi yo kubaho. Abo gupfa si mwebwe, abo gupfa ni babandi batarayimenya, abo gupfa ni babandi bagendera mu byaha bitandukanye. Ariko uyu munsi kuko wubaha Imana, nukuri uracafise iminsi yo kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma ndiko ndavuga nti rero aya mageragezwa ari imbere yawe, ja ku mavuta akambira Imana, araza kuhava. Imana iraza kugutera iteka, arahava, amageragezwa aragenda. Ufata akanya wihererane n'Imana. Jewe nagomba kubabwira natanguye gukizwa kwihana kwanje haraheze igihe, hari mu 78. Ndonka abantu bavuye mu Cibitoke, hariya mu Cibitoke ca Rugombo, bari baje kundaba. Ico gihe naba mu Kayanza, baje kundaba, nibo batanguye kumbarira ikintu cyo gusenga no kwisonzesha. Mbere byaratumye mva hano ndagenda mu Cibitoke hariya kuruhwa, ngenda kuraba babantu kugira ngo banyigishe neza uburyo bwo gusenga no kwisonzesha. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yarabinkoreye. Nararaye ku misozi kenshi ndiko ndahamagara Imana. Aha muri kino gihugu cacu nagomba kubabwira ko burya intara nka zose ndazizi. Nararaye ahantu ku misozi ndiko ndasenga Imana. Ahi Bujumbura ho ngaha mu Kamenge, uri kurazamuka, nukuvuga mu Kamenge ndafise ibibanza byinshi nagiye ndararamwe ndiko ndisengera Imana. Kandi saha honyine ni henshi ndondera Imana. Imana ni wayirondera izogutera iteka. Imana ni wayirondera izogukura kw'ingorane. Imana ni wayirondera izogukiza ingwara iri muri wewe. Imana ni wayirondera izogukura ku bukene. Yesu nashimwe. Nico gituma rero Imana yampaye amajambo uno munsi ajanye no gusenga Imana. Kandi murabona n'umukozi w'Imana umwanya maze turi hano, nta kindi kintu yashira imbere atari gusenga, kandi kukaba nkako gusenga niko gukuru. Nico gituma nawe ndiko ndakugira inama uyu munsi, umenye gusenga, uyihamagare, irakwitaba kandi irakumva. Tusubire turabe nyene aho muri Yeremiya, ndabira harya kuri urya murongo wa 32. Nihagire umfasha asome Yeremiya 32 kuri urya murongo wa 26. Itatu na kabiri kuri urya murongo wa 26. Reka nanje ndahasome, havuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya, ritehe nduhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe kinanira? Imana ishimwe. Ngo hari ikintu na kimwe kinanira? Nta kintu na kimwe kinanira Imana. Nico gituma ndiko ndakubwira uyu munsi, ni haba hari ikibazo kiri imbere yawe, hamagara iyo Mana yitakambira, ico kibazo kirahava. Yesu nashimwe. Ico kibazo kirahavugwa nyene, yihamagara genda uyitakambira, uyihamagare wirabire itangaza Imana iza kugukorera. Kandi murabona hano twazanywe no gusenga Imana. Ikindi kintu nagomba kubabwira, uyu munsi ni kuwa gatandatu twaje mu masengesho. Burya rero ucinjira, umumarayika abahagaze hariya n'igitabo kugira ngo yandike abantu binjiye basenga.
mbega none mwebwe ko mwaje uyu munsi kuwa gatandatu ejo mugasubira mukagaruka, mbega wimvira ko Imana umumarayika yanditse igihe uzovira mu mubiri haca haza igitabo kikazinguruka, Imana igaci umumarayika gatatangura kuraba ibikorwa wakoze. Igikorwa cyose ukora kirandikwa, ntuzuhava uvuga ngo ibikorwa dukorera Imana mu buryo bwinshi, kandi uko Imana izogushoboza izokurongora nuyikorere mu buryo bwose bubaho. Hari gutanga amashikanwa, hari gutanga imperezwa, murantunga hari amashikanwa, hari bigira 10, hariho n'ibindi bikorwa byose. Aha turiko turashaka kubaka urusengero, murabona hano hantu burya uzurabije uzosanga huzuye abantu bamwe barabura naho bakwiye. Nico gituma rero Imana iri kiragomba ko dukora iki, haboneka ingoro yayo kugira ngo abantu baronke ahantu binjirira, ahantu basengera. Mu minsi Imana yarangendeye inyereka ibintu igomba kudukorera. Hariho abazungu, abo bazungu bamenye inkuru z'uyu mukozi w'Imana, uyu pasiteri wo ngaha, baramenye inkuru ziwe, baramenye ingene yitanga mu gusenga, bamumenya ko ibintu bikomeye, baca bategura kuzoza hano muri uru rusengero kuraba umukozi w'Imana, kuraba n'ishengero riri hano. Mu bihe biri imbere ibyo ndababwiye muzobibona, muzobona abazungu bahagaze aha bazanywe no kuraba umukozi w'Imana no kuraba ishengero riri ngaha. None muyumvira ngo bazoza bagenda uko, haba n'intete uko bazoba baje, nabo nyene bazoba baje no gukorera Imana. Ibitangaza Imana izokorera hano hantu muzobiraba mu biyoberwa. Nico gituma mvuga nti rero mushishikare musenge, mu bimbere y'Imana musenge. Imana igiye kudutera iteka, Imana izodukorera ibitangaza bikomeye cyane. Iri shengero Imana yararihezagiye, ririmo abantu bitanga, ririmo abantu basenga. Nuko nico gituma ndiko ndavuga nti ibitangaza Imana igiye gukorera hano sinoronka ingene ndabivuga. Hanyuma dusenge, igihe kigeze cyuko umuntu atahuka ngo yigire mu ijuru, uzugende werekana n'ibikorwa byawe wakoze, kuko umuntu wese azogenda yerekana ibikorwa byiwe. Ndagomba kubabwira, Yesu yavuze ngo ndagiye kubategurira amazu ngo kwa data. Yego ni kamazu ni menshi arahari, umuntu wese yihanye azoja mu ijuru, Imana ishimwe. Ariko nagomba kukubwira hariho ikintu kimwe, warihanye ni kuzoja mu ijuru ko wihanye ibyaha, ariko ngo ukwizera kutagira ibikorwa ngo kugize gute, kuba gupfuye. Rero ko Imana wagira ubuntu ukamenya Imana, nugira gusenga no kwizera no gukora ibikorwa, kuko ibikorwa bizojana nawe bigenda biguherekeje. Umuntu umwe niwe yatubwiye ingene bizogenda. Nk'akarorero, murabona hano imbere hari abakozi b'Imana bicara hano imbere, abandi bagakurikira, abandi bagakurikira, abandi bagakurikira. Nico gihe niko bizogenda. Abantu bazogenda barasumbasumbana bitewe n'iki, bitewe n'ibikorwa ingene bagiye barakora. Bamwe bazoba bimbere kubera iki, kubera ibikorwa bakoze, abandi babakurikire harabwa ibikorwa byabo. Ngo n'abandi bazoba inyuma bakumva indirimbo zisamirana, bakumva ibitangaza biriko birakorerwa hano imbere, kuko ngo bazohagatira umwana w'Imana. Ariko hariyo batazomubona, bazoguma hariya, kuko yizeye gusa, aretse kuja mu muriro, aretse kuja muri gihonomu. Mugabo bazobabazwa nuko ibitangaza biriko birakoreka ariko ntabibone. Nicyo gituma tuvuga tuti kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kora ibikorwa kugira ngo Yesu uzumubona amaso ku yandi. Haleluya. Byoba bibabaje kumva Yesu turiko turamuvuga ariko aradukorera ibitangaza, hanyuma ntugende umubonye. Icyo ni ikintu numva cyotera agahinda umuntu. Bisaba ko tuzomubona rero, ukaja muri ico cumba cawe kubera warihanye ibyaha, ariko atabikorwa wakoze,
ukibera ngaho hantu ukumva ibitangaza biriko birakogwa ariko ntubirabisha amaso ntubibone mwumva ataragahinda ko yemwe nico gituma ukwiye gusenga Imana no gukora ibikorwa nako nyene kukabamwo Imana ikakugirira neza Imana ikagutera iteka jewe rero ndakunda kuvuga ijambo ry'Imana nisunze Bibiliya kuko Bibiliya nico gitabo kitwereka neza ni Bibiliya n'ijambo ry'Imana n'amajambo yahumetswe n'Imana nimubone turiko turakoresha Bibiliya n'amajambo yavuye ku Mana sa amajambo y'abana b'abantu niyadufasha kandi usenze kandi uri kurakora wisunze Bibiliya Imana ikora ibikomeye cyane subira murabe hajya nyene muri Yeremiya 29 reka dusome urya murongo guhera hajya ku 12 kandi muzonyambaza muzoza mu nsenge nanje nzobumva muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose Yesu nashimwe ngo muzoza mu ndondere kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose muzombona nta nari mushobora guhagarara ngaho usenga Imana urondera Imana ngo ureke kubona Imana ntibikunda Imana irakugendera mukaganira mukavugana Yesu nashimwe murumva kwicara ikintu kinini cyane kuvugana n'Imana kubona Imana iri kiragukoresha kubona Imana iri kirakora ibikomeye imbere yawe no kumva ijwi ryayo Imana ihabwe icyubahiro nico gituma ndiko ndavuga rero uyu munsi ko mwahawe kuyimenya ca bugufi imbere yayo menya gusenga Imana wumva ijwi ry'Imana hanyuma hari ikintu nagomba kuvuga abantu muzi gusoma murasenga Imana muronke Bibiliya iyo riko ndakubwira ijambo ry'Imana nkakubwira naho iryo jambo riri ariko nawe utirabira muri Bibiliya ngo urabaho amajambo ari ndumva umenga uricwa n'agahinda ariko ni wawe uri kuravyirabira ucubona n'ibindi ndiko ndakubwira ibi ariko hariho n'ahandi nshobora kuraba n'ayandi majambo ajanye naye nico gituma rero ugenda usenga Imana utagira Bibiliya Imana iguhe Bibiliya kugira ngo uzurasoma ijambo ry'Imana nawe uzuraba ico Imana izogukorera Yesu ashimwe tugende mu gusubira mu byagezwe gusubira mu byagezwe dusoma igice ca 4 ku murongo wa 29 havuga ngo ariko iyo nimwamu 29 murantunga ariko iyo ni mwaharonderera uhoraho Imana yanyu mukamurondeza imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose muzomubona murabyumva ya majambo turiko turavuga ni warondera Imana urondeye uhoraho ukamurondeza n'umutima wawe nukuri uzomubona Imana igomba kubanza kugutera iteko bwa mbere twavuze yuko udusanga abantu benshi bari mu bibazo namwe ubwanyu hano n'ukuri murafise ibibazo ariko gusa nuko ari ibibazo bigenda bitandukanye nta kindi gisubizo kindi atari uguca bugufi imbere y'Imana Imana yirondera igukorera ibitangaza wirabire Yesu nashimwe none umuntu yovuga ngo ntagira ikibazo muri mwebwe ninde shira ukuboko hejuru turabe ubona hari numwe abonetse nta numwe atagira ikibazo uretse gusa ko biratandukanye umwe agira iciye uwundi akagira guwundi akagira guyiwe uwundi akagira guyiwe kandi ivyo bibazo rero bikwiye kuhava kuko ntibiza bimeze neza bikwiye kuvaho bikavaho imbere yawe ukibanira n'Imana yawe Yesu nashimwe ndabira muri Yesaya ndakunda ku ijambo ry'Imana ariko nisunga no gusoma Bibiliya
Yesaya 41 ku murongo w'10. Haravuga ngo 41 ku rujya murongo w'10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Imana ihabwe icyubahiro. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangane, kuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwira nti ntutinye ndagutabara. Imana ihabwe icyubahiro. Urumva ayo majambo ko ari meza cyane. Hari abantu no munsi batakubona neza, hari abantu batakwifuriza neza, kandi kukaba nkako nta ukundwa na bose. Bamwe baragukunda, abandi bakakuvuga uko yishakiye, ariko Imana iriko iratubwira ngo ntutinye. Nibashake bavuge, nibashake bagira gute, nibo bazomaramara, ariko uri kumwe nanjye nzogutabara. Yesu nashimwe. Mwisengera Imana, Imana izobatera iteka, Imana izobagirira neza. Ikibazo cyose kiri imbere yawe niba cereka Imana, Imana yiteguye kugutabara. Imana nishimwe. Abakurondera, abakwiyumvira, abagomba ngo umererwe nabi bazomaramara, nta kintu na kimwe bazoshikako uri kuri isengera Imana yawe. Yesu ashimwe. Imana yacu ni nziza, Imana ni inyembabazi, Imana sindoronka ningene ndayivuga. Ndaba hariya mu musiguzi naho murantunga, je ndakunda guhagarara ku majambo y'Imana cyane. Umusiguzi 5 dusome hajya kuri 4. Nukuvuga aya majambo tugira dusoma ari hano mu musiguzi agenda yerekana cyane cyane asezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko idahimbagwa n'ibipfu. Ushitse icyo wasezeranye, wopfuma ukundira akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntuzovugira imbere y'umumarayika yuko kwabaye ugucorokwa. None Imana irinde kurakishwa n'ijwi ryawe kuki no gusangangura igikorwa cy'amaboko yawe, ngo kuko mu nzozi nyinshi harimwo ubusa, no mu magambo menshi nuko, ariko weho wubaha Imana. Hariho abantu rero bakunda gusezerana ntibashitse isezerano. Urumva ko Imana itabikunda, ngo utuma utagira icyo usezerana, hakusezerana ntushitse. Abantu barakunda gusezerana, ukavuga ati je ndasezeranye Imana nzoyikorera gutya, ngiye kuzokorera Imana muri ubu buryo, ugasezerana iryo sezerano ariko nturishitse. Haraho ushobora kuvuga ngo naciye ngira ibyangoye, nari narasezeranye ko nzokora iki muri ubu buryo nkorera Imana gutya, none naciye ngira ibintu bingoye sinashikije amasezerano. None ntiwumva ko uzoba ukoze icyaha nutashitse amasezerano wasezeraniye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ushitse icyo wasezeranye. Uyu munsi mwarasezeraniye kuyikorera kandi niko, ariko dukore iby'Imana igomba kuko twamaze kuhashira amasezerano. Dukore iby'Imana igomba kuko twamaze gushiraho isezerano.
ingene wasezeranye urabizi biri mu mutima wawe, nagomba kukugira inama ushitse icyo wasezeraniye Imana. Imana izokugirira neza. Twavuze yuko turavye ari amajambo twatanguriye ku bwa mbere yo muri Yeremiya, ngo mpama nanje ndakwitaba ndakwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwabone. Iyo uri kurasenga Imana uri kurayihamagara kandi Imana iragutera iteka irakugirira neza. Niwe ugomba kubonana n'Imana rero nakivuze ndagisubiremwo, genda wihererane n'Imana uyihamagare uyirondere uraza kuyibona. Nagomba kubabwira mu bihe biheze, usibye kubu kubera ubusaza bw'iwanje hariho bimwe bigenda biracumbagira bivanye n'intege nke. Nashaka kubabwira mu bihe byahera sinashobora kwinjira mu nzu ngo ngende kuryama, nategereza kubanza kuba mfise ahantu nkagenda gasenga, nkaja nkahariya nkihererana n'Imana gasenga, hanyuma ngasubira nkagaruka ngaca ninjira mu nzu imbere yuko ngenda kuryama. Umaze kugenda hariya hantu akaroni nkuko ho bari nkahariya, ukamugenda harya ukicara harya ugahamagara Imana ugasenga Imana, Imana irakumva, Imana iraguhezagirira harya hantu, n'ivyo ukeneye byose urabibona. Nkuko twumvise rya jambo ry'Imana ngo mpamagara nanjye ndakwitaba ndakwereka ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Kubera iki? Wagiye harya hantu hikinze urayihamagara. Imana nishimwe. Menya gusenga muri ubwo buryo, Imana izobakorera neza, Imana izobatera iteka. Menya gusenga muri ubwo buryo, ugende wihererane n'Imana uyihamagare, nukuri Imana izogutera iteka. Tumenye gusenga. Tumenye gusenga Imana. Ni Imana yumva, ni Imana ishitse amasezerano, ni Imana izogukorera ibitangaza, ico uzosaba cyose Imana izokigukorera. Hariho ico ukenye, genda wihererane n'Imana kuko Imana si nkene. Wowe ni wowe ukenye, ariko Imana yoyo ntikenye. Irafise inzira ishobora gucishamo. Ubukene buri mu bantu ni bwinshi. Ushobora kuba ufise ibintu bikugoye, ushobora kuba urara n'ubusa birashoboka. Muri kino gihe hano ndiko ndabona ne kino gihugu cacu burya kirimwo hamwe hari ubukene, abantu bagasonza bakabura ico barya, canke ukabukeneye n'ibindi bintu ku Mana, ukabura n'agahuzu wambara. Ariko ndiko ndakubwira ni waje imbere y'Imana ugahamagara Imana hariya, ivyizana ntumenya niyo byavuye. Yesu ashimwe. Udubona Imana ikuzaniye atehe ngibi, ukumva mu mutima uri kurashima. Ukumva uri kurashima ngo gutanga kuzana umugisha kuruta kugira gute guhabwa. Iyo utanze wowe Imana iraguhezagira, kandi nababwiye ko byandikwa, umumarayika arabyandika kugira ngo niwava mu mubiri bya bikorwa byawe uzugenda ubisangayo. Hanyuma wa wundi ugiriye neza nawe aragusengera kandi aragushimira kuko wamugiriye neza. Ariko wewe kubyo akoze byamaze kwandikwa mu ijuru hariya, ariko ugiriye neza nawe arabishima, akomeza avuga ati urya muntu yangiriye neza. Yesu nashimwe. Murumva rero gukorera Imana ni byiza cyane. Gukorera Imana bizana umugisha. Imana izogutera iteka. Genda ahantu usenga Imana ikwiyereke, ikwigishe n'ibyo utaruzi uheze ubimenye. Mwebwe muri ubwoko bw'Imana murasenga Imana cyane. Ngira nsubire ndababwira ikindi kintu. Uyu munsi ni kwa gatandatu twaje hano, nukuvuga ucinjira harya umumarayika aba yazanye akandika, hanyuma ejo ni wagaruka azosubira yandike. Mbega mwiyumvira umuntu ataje no munsi ko wowe wandikiwe akazozeje akandikirwa nawe ukandikirwa, mbe wumvise ko munganije? Nukuvuga yandikiwe ibyejo kuko ari haziye, ariko wowe Imana ikwandikiye iby'uno munsi n'ibyejo. Urumva ni kabiri. Ndakunda uyu mukozi w'Imana uyu, sintinya kubivuga. Kuwa gatandatu kenshi ari ino tuba turi kumwe ngaha, arandikirwa nabukeye kandi akandikirwa. Sindiko nta manza ndiko ndaca, ariko ndiko ndavuga ku bintu bijanye n'ibikorwa umuntu akora, kuko nta gikorwa na kimwe ukora ngo cijane Imana itakwandikiye.
korera imana, nimusenga imana, imana ibagirire neza, imana ibatera iteka gushikaho igihe cyawe kizogerera cyo kuva muri uno mubiri. Kandi noneho ntiharagera wubaha imana, iminsi yawe yo kubaha iracariho. Ntigupfe kubusa rero, nusenge nukore kugira ngo uzuze werekane, uronke icyo werekana hariya mu bwami bw'Imana. Reka turangize dusubire hariya mu gusubira mu byagezwe, duce turangiza. Ni igice c'indwi kuri urya murongo wa 15. Havuga ngo uhoraho azobakura kw'ingwara zose, ntazobateza n'imwe muri za ndwara mbi zo muri Egiputa nk'uko muzizi, ariko azoziteza ababanka bose. Murabyumva ayo majambo koko? Ni wisengera imana. Nimba hariho n'ingwara urwaye, senga imana igiye kuyigukiza. Yesu nashima. Nimba hari ingwara iri muri wewe, senga imana, imana igiye kuyigukiza. Urakira mu izina rya Yesu. Nta na kimwe kinanira, murazi ko ariko twamaze kubibona. Nta na kimwe kinanira imana. Wewe gusapfa guca bugufi, uyihamagare, usenge, wirabire ibitangaza by'Imana igomba kuza kugukorera. Nta na kimwe kinanira. Uhoraho azobakura kw'indwara zose, ntazobateza n'imwe. Nta ngwara n'imwe izogukora kusenga imana. Imana yiteguye kuzikuraho zose zikagenda, ukebera umuntu w'Imana muzima ukomeye. Yesu ashimwe. Nihaba hariho umuntu agwaye muri mwebwe, nagomba ndakubwire, genda uje imbere y'Imana usenga imana, imana igukorera igitangaza wirabire. Abantu birirwa barakira, abantu bubaha imana kandi bagakira bya bigwara binini binini umuntu adashobora kwiyumvira kumenga yokira, ariko bigenyene n'ivy'Imana ikiza. Yesu ashimwe. Nihaba hariho ingwara iri muri wewe, ja kumavu usenga imana, urondera akanya witanga usenga imana, uyihamagare, iragukiza ku mugaragaro. Nuko rero ni aya majambo y'Imana rero Imana yari yampaye kugira ngo dusangire namwe. N'amajambo ajanye n'iki? N'amajambo ajanye no gusenga, n'amajambo ajanye no guca bugufi. Imana ikakwiyere